wa mutima w'urukundo, wa mutima wo gushigikirana, umuryango wiyumvire yuko by'ukuri bike dufise two bisabikanya namwe bwe. Rero tubonereho akanya ko kubifuriza umwaka mwiza. Imana yabandanyije kubazigama ikabaha iyo myaka ingana uko n'ubundi bandanye kubazigama, ibandanye kubarabagiza ko yabarinze mu no mwaka wa 2025. Turasavye iyo Mana izo batuzigamire no mu mwaka wa 2026 tugiye gutangura. Ku ruhande rw'umuryango twashoboye gutegura agaceri, uduharage, utuvuta hamwe n'agatenge kugira ngo mushobore kurangiza umwaka wa 2025 turiko twiginana muri ubwo buryo. Rero mutwakirire irishikanwa nishikano ryo gukengurukira Imana, dushima Imana ko ku mutumba yatugiriye neza ikatuha amahoro, ikatuzigamira abanyokuru n'abasokuru. Ibyo rero turabishimira Imana. Ndashimiye uno muvyeyi atwibushe kubona yo duha izi mfungwa za kino gihe, babona ko ibintu bigoye, akatwiyumvira kwebwe abafakazi, abantu abonikora, abakene, imfuvyi, twese yatwiyumviye n'ukuri mvuga ati Imana imuhezagire, imwongere umugisha. Imana imuhezagire kabisa, kandi mwongere n'imigisi, kandi mwongere n'imisi yo kubaho mwiza, kuko mbere n'indi nze no kwifuza kuyogira n'imyaka mbere nk'amazana 2 ku isi, kuko Imana imuhezagire kabisa, akoze igikorwa kidasanzwe. Hari benshi bafise nk'ibyo batashobora kwiyumvira ko abantu, n'ukuri Imana imuhezagire.